imbere yuko uno mwanya ashika ku kibuga c'indege habaye amakenga cyangwa se ubwoba ku buryo yashoboye kubaza ati mbega ibyabaye kuri Bliss Melody nivyo bigiye kumbako nanje nshobora gufungwa. Kuri uno mwanya rero turi kuri micro za STV tushaka kubamenyesha yuko Ariel Wayz aza kuba ashitse mu kanya gato i Bujumbura. Ni kuvuga ngo isaha zine Chris Easy yaraje mu Burundi nta kibazo yagize. Afrique nawe yaraje nubwo bitagenze neza cyane ariko yaraje arakora igiteramo ciwe nta kibazo na kimwe yagize, nta gufungwa cankwe ntaki. Mbega kubera iki wewe for your love baby I'll go stay, it's ways on the way. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi. Kuri wewe umaze kuvugurura notification ya STV. This is STV. Jewe ni wa musore wanyu abasha kubazanira byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende full flash. Nkuko mubizi ndabazaniye inkuru mumaze kubona kuri ekra ya telefone yawe cyangwe ekra ya TV yawe canke aho uri kurakoresha hose kugira ngo ubashe kugurura no masanamu. Ndibaza umuntu wese afise email kano kanya notification, umuntu wese afise email yamaze no kugira subscribe kuri STV yamaze kubona ino notification. Kuri yo mpamvu reka tukubwira impamvu tukuzanye ngandi bazo bamaze kubona igicapo cankwe se cover cankwe se wocita ifoto imbere yawe. Hasi mwamaze kubona nyene guteramisha abantu cankwe nyene ico gikorwa bwite uwo watumye itariki 29 abantu bazoba bakoranye ni noti y'ibihumbi 10 ku muntu bisanzwe. VIP ni ibihumbi 200, VVIP ni ibihumbi 100. Ikibanza ni cakinyene kimwe mu bibanza vyiza cyane yitwa Ariel Wayz, ni umwigeme kuva mu gihugu cy'u Rwanda abibaze kubikora afise imyaka itari mike muri career yiwe. Kuba muzi baramuzi kuvyo amaze gukora, afise indirimbo zigiye zitandukanye ariko kandi we ubwiwe yamaze kuvuga ati ni welcome i Bujumbura. For your love baby I'll go stay, it's ways on the way. Hello my people from Bujumbura, Burundi. Nje hano kubabwira amakuru meza ko tariki 29 z'ukwa 10 nzabandi Burundi for the first time nzabaje kubataramira. Igitaramo kizabera kuri Jardin du Peuple, biroroshye kwinjira ni 10 kuri regular, 20 kuri VIP, VVIP 100 gusa. Get your ticket, tell a friend to tell a friend. Let's go. Nama nzoba nahashitse ku itariki 29 dukore umutsi tuvyatse arabaha ikaze akababwira n'ikimuzanye, ariko imbere yuko uno mwanya ashika ku kibuga c'indege habaye amakenga cyangwa se ubwoba ku buryo yashoboye kubaza ati mbega ibyabaye kuri Bliss Melody nivyo bigiye kumbako nanje nshobora gufungwa. Ariko baramubwira ati ibyabaye kuri Bliss Melody bafise ivyo bari bapfa kuko bapfa amafaranga, bapfa ivyabo by'amafaranga n'ibindi byinshi kuko havuzwe byinshi murabizi. Havugwa ko hari kiza ruhonyanganda coronavirus yari trend kigiriya gihe biza gutuma igiteramo cyari cyateguwe kitaba. Uyu munyarwanda kazi rero nawe yahise ajugumira ati mbega ibyo biheruka kuba kuri Bliss Melody nivyo nanje bigiye kumbako. Ariko ico ntuzi yaciye akora nuko Hitop TV bwayo iri mu bateguye kino giteramo yamwishuye ati Chris Easy yaraje mu Burundi nta kibazo yagize. Afrique nawe yaraje nubwo bitagenze neza cyane ariko yaraje arakora igiteramo ciwe nta kibazo na kimwe yagize, nta gufungwa cankwe ntaki. Mbega kubera iki wewe wumva ko hogira ikibazo kiba? Ufitaniye ikibazo nande? Twarakurishe niyo mpamvu waje. Nta kibazo dufitaniye, twebwe ibintu byose birateguye biri fresh. Hitop TV nayo yamaze gutumira abanyamakuru bose ibabwira ati murahawe ikaze isaha 2 indege tuzoba tugiye kumwakira ku kibuga c'indege kuko aza yararanye itike, ibintu byose bimeze fresh. Uno mwanya tuvugana kuri Ariel Wayz ikintu cyose kimeze neza, ubwoba yarafise bwaheze. Mbega bwahejejwe ni kubwo bwoba, mbega yarafise ubwoba bw'iki? Ico nico kibazo ndiko nakubaza wowe kuradukirana. Afise ubwoba bwo gufungwa kubera ikatinya ko yofungwa nka Bliss Melody, kandi tuzi yuko ivya Bliss Melody bidasa atanaho bihuriye n'ivya Ariel Wayz. Kuri uno mwanya rero turi kuri micro za STV tushaka kubamenyesha yuko
Ariel Wayz aza kuba ashitse mu kanya gato i Bujumbura. Ni kuvuga ngo isaha zine aza kuba ashitse ku kibuga c'indege cy'i Bujumbura, biza kugenda neza. Niko babitwizeje kandi natwe turizera yuko Hitop TV yabikoze neza. Kimwe mu kinyamakuru cankwe, imwe mu ma TV online, imwe mu makampani fise abasore ugwaruka ruriko rurakora cyane, rukora byinshi kugira ngo ibintu bigende fresh. Turabakeza kandi tubashimira cyane ku gikorwa cyiza baraye bateguye, ari mu gwaruka rusanzwe nitwaye tubimenyereye cyane, aho twari dusanzwe tubimenyereye kuri MC Panda, niwe yarasanzwe ategura ama evenement akomeye cyane. Ariko no munsi Hitop TV nayo isanzwe rongowe n'abasore babiri, Yves Bard ndetse na Landry Promoter, bishobora kuba bamaze kugenda muri ako gakino kandi ari agakino keza gateza imbere impano. Kimwe mu byo je nakunze cyane, batumiye abaririmbyi b'abarundi cyane izi new generation ziko zirakora cyane, zikora neza, zirakunzwe. Harimo nka D1, Mr. Zero, Mr. Love Connection, Mr. Good Morning, Mr. Waiting. Uwo munsi w'itariki 29 azoba nawe arimwo mu kubateramisha, ariko ntitubibakiye Mr. Madam ariwe Dramati, azoba ari haga indirimbo yiwe tunamukeza imaze gukwiza 2 million viewers ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ni bimwe mu bintu tutamenyereye mu Burundi, ariko kandi muri new generation ni umuririmbyi agira kabiri inyuma ya Kiriko Akili bafise indirimbo na Double J, bamafise indirimbo zimaze gukwiza umuriyoni kuduga wa viewers. Twari tumenyereye kuri Sizimana, Abubakar Karume, Sat B, tubibona kuri Dojo San, n'abandi turizera ko bigiye kugenda neza. Ariko kuri Kidumu indirimbo yari kumwe na Estanish twarabibonye, ariko nimboneka rimwe mu Burundi, ariko kandi turabishima, ni intambwe imwe idasanzwe. Ariko kandi harimo Ngabirano azobari hari muri iyo concert, hazoba harimo abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, ko igikuru harimo Thompson, The Voice Killer, bose bazoba bahari. Tushimire cyane abateguye kino giteramo, dushimira cyane abagiye kugikora, ndetse dushimira cyane n'umushitsi tumuha n'ikaze. Welcome Burundi, Bujumbura, Ariel Wayz. Twizera ko ugiye kugugwa neza, tubimerera yuko tugiye kwirageza kumurondera kugira ngo tubaha amakuru, tumenye mbe yashitse gute mu Burundi, byagenze neza, yakiriye gute mu Burundi. Bwonye aravuga ati first time ku ncuro ya mbere ngiye kuza hano ngaho i Bujumbura, hanyuma dukora ibintu by'amavuta. N'umukobwa amwe mu masanamu yafashe, ariko aradutumira cyangwa atumira abarundi bose, yagafashe yambaye ikimenyetso, kimwe mu bimenyetso by'abamizirmani. Icyo ni kimwe mu bibazo ngiye kumubaza nitwahura imbona nkibone. Ndaguhaye kazi kandi wewe uri kukurikirana STV. Jewe ni ryaju nyene, ni wa musore wacu Andy the MC, nyita Mr. Solution, Mr. Emotion, n'ayandi mazina menshi nagenda habwa n'abafana. Nkaguha ikaze kugura notification yose ubonye kuri STV. Ni iby'agaciro, ni iby'ingenzi kugira like, share na commentaire. Tucaduheza tukagushimira cyane kuko wari umuntu wacu, urankunda ndabizi, uradukunda, ariko natwe tugukunda birenze. Merci beaucoup. STV, every story matters.